yameneye amaraso kugira ngo Uburundi buzagire iyo shusho. Ese abarundi muzagira amahoro ryari mu gihe abaturanyi banyu batayafite? Ndabizi ko ntabwo mworohewe, ariko kandi intambara Uburundi bwarwana bufite rezo y'ubusugire n'umutekano wabwo, nta wabirwanya, nta wabihakanya. Ariko kuja gushigikira abicanyi, kuja gushigikira leta yica abantu ikabarya ku mugaragaro, mu video muza muyabona, hanyuma tukicara twavuga ngo ejo i Burundi haratekanye cyangwa hazatekana, biba bigoye. Mumbabarire wenda sindimo gukoresha nanako emotion, munyihangane, ariko ndi kuvuga gutyo kubera ko ndimo nganira namwe kandi ndimo mbabwira ibyo muzi. Ego Gabiro, kubera abasabye amajambo ari benshi mwogerageza mugacagagura ngo abandi bafite amajambo, tubibutsa kandi ku bibazo muriko murabaza ntawe uja kubishura kuko space ni open mic kandi twayishizeho kubera ububenshi bwariko buraba muri space yindi ya Willy Nyamitwe akaba yimaje ijambo abo batavuga rumwe, nico gituma twayishizeho mu ntango zayo. Murabe ni kuvyerekeye 2015, ariko mwoshobora kubaza mugasozera. Murakoze. Okay, reka nsoze rero, icyo ngiye gusozeraho ni iki ngiki. Barundi bene wacu, mu by'ukuri ibibazo nubwo bimeze gutyo, hari ikintu kimwe mugomba kwirinda kugira mutazagwa mu mutego nk'uwo twebwe hakurya muri Kongo ndetse bishobora no kuba mu kandi kare mu tundi turere muri Afurika barimo bagwamo. Intambara z'amoko, gucanamo, kurebana ku moko, ishusho, imvugo, imico cyangwa se imyemerere, ibyo bintu mubirwanye. Muracyafite akanya kuturuta twebwe kuko twamaze kugwa mu manga nubwo tugerageza kwivamo. Ndabasaba kugira ngo muzaba abagabo, mukurikiza imico y'ababanjirije, ibyo irage ry'abarwa gasore, murwanire hamwe, murwanye ikibatandukanye. Murakoze cyane. Mwavuze ibintu byinshi bijanye n'imibereho y'u Burundi mu karere, ibibazo bimwe bimwe n'amakenga mbere muhurije ko n'abandi bashoboye kuvuga imbere yanyu. Nibaza yuko indiranyo yanyu yumvikanye, hakagira ubwira ico ashobora kuvuga kuvyo mwashikirije, aja gufata ijambo agira ico ashikirije. Muri kano kanya hariho uwitwa Philibert Karangwa yasabye ijambo kenshi, yari mu bashitse ubwa mbere, hanyuma twaja duha ijambo abakurikira. Ndabasaba ko kuri amasaha ariko ariterera aho ufata amajambo bagerageza gucagagura. Philibert agafata entre 3 et 5 minutes, hanyuma turaduha ijambo. Sinzi neza Rumata niwe ariko aramfasha gutanga amajambo, hari entre Diane Kaneza n'uwitwa Alexis, sinzi uwo yatanze uwundi, ngira ngo bose bari honnête, boshobora kuvuga umwe muri bo watanze uwundi kugaca kurikira Philibert Karangwa, hanyuma après uyazo yatanze uwundi we nawe aca kurikira. Murakoze. Murakoze ku kanya munyongeye, sinza guteba. Nashaka ngaruke ku byashikirijwe na Mwambutsa. Mu by'ukuri ni ivyiyumviro, ndanamushimira ko ibyo vyiyumviro afise nivyo yamanye kuva kera, kandi jewe nkamubwira nti ubike muri ntibate, uvyandika ahantu. Mugabo abo twatanguranye muri space mwumvise akarero natanze ko iyo habaye insanganya y'imodoka abenshi baca bihutira kuraba uri mu makosa, abantu bariko baravirirana, ari nayo mpamvu haca haba indembe, abandi bakitaba Imana, aho kubanza kubatwara mu bitaro kubavuza, hama bagaruke gupima barabe uwakoze amakosa, hama ahanwe n'igipolisi co mw'ibarabara. Ibintu yashikirije canke amaze igihe ashikiriza, je nomugira inama yo kuvyandika ahantu akavyigisha urwaruka, bikaba biri ahantu bibitse
kuko tuzobikenera mugabo ku bwanje nka Joe Philbert nkavuga nti uno munsi ikiduhanze gikomeye nyamukuru na Bobo yabigarutseko turakwiye kuraba ko Uburundi butoduca mu myanya y'intoke kandi turabashinga ntahe bijunja n'ijambo twaciye mu ishure kandi ata bujuju dufise kandi dufise iyo tuva niyo tuja nkavuga nti ngira ejo kuwa gatandatu twaramenye amakuru y'imbonerakure zazungurutse zica kuri Palais des Arts ari nyinshi zitonze umurongo zigenda ziraririmba ngo ongereza amabatayo ngo abakeba basaze ako n'akamaramaza mu gisagara ca Bujumbura abantu bakoranye mu masaha yo mu gitondo mu masambiri 3:00 ongereza amabatayo abakeba basaze abakeba ni bande uyu munsi ibiriko biraba mu Burundi nihataba ukubanza kwitwararika abo barundi Bobo yakivuze neza ngo bari ku macuniro arabo ndiko ndavuga nanje izo ndembe izo nkomere zikwiye kubanza kwitabwaho mu cihutirwa gikwiye gukorwa na kivuze na kare naho host yari yavuze ngo uraza guproposa ngo inzira ngo ubona ngo vyocamwo zindi ngo kugira ngo ngo bireke kugira ngo bidaciye mu ngimba mu by'ukuri ico ni kibazo umuntu adakwiye no kwishura umwe wese ari ngaha benshi bararenza imyaka 18 gumiza ku mutima wawe ico ubona cose coshayura Uburundi gikore kivuge kandi ucigisha abandi uyu n'umwanya wo kwiyumvira neza inyishu iri urgent kugira ngo ibiriko birononekara bireke kononekara uyu munsi amatora ntagisigaje umwaka ntukwiye hazigaje igihe gitoya mumbabarire kuyita amatora kubera ko niko bavyandika niko vyandikwa mugabo ku bwanje mbora icambuca wa muririmbyi yitwa Kiki Daniel ngo harageze gashigira kuzanye ngo reka natwe dutonde ku murongo ngo duheza ibwirizwa birazwi neza ko atakintu kizohinduka ari nayo mpamvu rero mu gusozera sinza guteba jewe nashaka nsabe umurundi wese ari ngaha anye canke umuntu akunda Uburundi wese ari ngaha anye mu maguru masha ataguteba yego ushobora kwiyumvira neza mugabo ikintu cokeza igihugu si ngombwa ngo unyishure ngo ubona ari iki canke kiriya ariko gikore ibintu bije ku murongo n'akamaramaza jewe sinabonye abaperezida benshi mugabo ndibaza kandi ndanafise amakenga ko uwo dufise muri no minsi dushobora kuba twarasamaye dushobora kuba harabaye ukwihenda kudasanzwe mu kwemera ko abantu bahonyanga ibwirizwa shingiro abantu bahonyanga amategeko hama tukabakomera amashi twebwe tukadenonsa gusa kwa matudenonsa denonsa ibintu bitigera bihera aribyo nuno munsi turimwo nabivuze ngaha anye harimwe aba grand frère twubaha kandi tuzi bijunja n'ijambo harimwe abo bamwambutsa ba Bobo n'abandi ni mwicare hamwe hama mwiyumvire hama mudusangize ibintu byo kudenonsa no kumara amasaha 5-6 twicara twimvira ku vya 2015 nivyo birakwiye ko tuvyibuka kugira ngo bifashe mugabo let me say that enough is enough and it is a time to stand up and to fight for our right because it is now or never let me say like that abajene bose bari hanze y'igihugu abenshi bari mu mashure barize bariko baramenya neza yuko ikibazo atari ic'umuhutu atari ic'umututsi naho bamwe muri mu Barundi bakibigira iturufu mugabo uno munsi nabivuze no muri space iriya anye namyemwo ndabwira tukwiye guhaguruka kwimvira kubijanye na development bijanye na technology abandi bariko bubaka ama application ateye ubwoba abandi bariko bagurura ibigenda juru abandi bariko mugabo umurundi aracara bakuzuru aracara bango mburiye ngo izuru giwe risa n'ijyanje ngo ino hano ndakwibira kabanga tuwaruzi ko hari amaviza ariko aratangwa hana applyinga kandi nzosunika dossier ati hewe turiko turatanga akazi twakoze appel d'offre mugabo
hindukira neza ndabe turacara abakuzura umunyumvira ibintu turimo ari nayo mpamvu bya bintu mwambutsa bonne gouvernance yavuga tuzobikenera twamaze gukiza twamaze gukiza izi ndembe aba bari ku macuniro nk'uko Bobo yabivuze tugerageze jewe hari igihe niyumvira ibiriko biraba mu Burundi nkumva gahinda karanyishe nukuri hari n'igihe mpora ndota nkasanga narize nsinziriye nkasanga amosozi yaje kubera iki ndiko ndaraba umunyagihugu mu Burundi ariko aricwa n'inzara umunyagihugu mu Burundi ariko aratotezwa ugacurenga kukaja kumutoza amafaranga ngo yazane ngo utayazanye nta burenganzira bwo kwinjira mu isoko ufise utayazanye ngo nta burenganzira ufise bwo kuronka isukari nta n'igitoro uzoronka uyu munsi abantu bose barayatanze kugira ngo bakizigufa barabe ko abana batokwicwa n'inzara mugabo harabura iciyumviro nyamukuru harabura ikintu vision commune imwe dukiza twese iconzi coco no mwabo ba CNDD FDD nyene ubwabo bamwe bararushe none sibo baduha makuru arakubwiza ukuri ati jewe ndongoye umugambwe CNDD FDD muri aka karere ati mugabe ibintu biriko biraba nuko none sibo batwandikira batubwira ngo dutabarize ngo mukuze wanje baramutwaye ugasanga no CNDD FDD akomeye akanakubwira ati ibintu biriko biraba jendi yo kubera ko barampaye akazi kandi bampemba neza umwana ashobora gusurvivinga so sinshobora kuva mugabo umenya yo tugowe natwe turi mu madeba nivyo turi mu space nivyo amara amasaha menshi mugabo tutagaruka ku ngingo nyamukuru yo kwiyumvira icokogwa nimba tuvuga tuti umurundi wese ahari mbega dutahe kugira duhangane nabo tuje mwibarabara nkuko twabikoze dutinyure bariya mbega dushigikira bagize ivyiyumviro mbere byo gucisha mu ngimba mbega dukora ama manifestation umwe wese ahari umurundi ahari hose hirya no hino mu gihugu kumwe twabigira mu mardi vert nibiki umwe wese ahari ahaguruke akore manifestation yerekana ibiko biraba izo zose turabemwo inzira ikwiriye kandi ibereye hanyuma natwe tuyishigikire abashi bari ngaha nabivuze muri munsi y'imyaka 35 mumenye neza yuko nimwanuma nitwanuma uno munsi tuko turavyarira mu buhungiro turiko turagorwa mu buhungiro Renod yabivuze ngo hari n'abariko baratera imbere n'ivyo mugabe ivyo ntibizoza bikura ku mwana akubaza ikibazo kivuga kiti mbega none ko turi ngaha byagenze gute uzomwishura gute niyakubaza sokuru kubera katamubona kubera iki sokuru ntashobora kuva mu Burundi ngo acida muri Tanzania ngo agusanga iyo uri mu Buganda canke muri Kenya kugira ngo aze kukuramutsa bimutwara amahera menshi yishwe n'inzara atubituwa vuba niyo mpamvu rero muze n'ukuri ndabinginze ndabasavye mwe wese ahari yiyumvire icokogwa hama dufatane mu nda Imana ishimwe ko abahubunze emwe sagasesheshwa rumuri hari n'igihe mbere wanashima usanga abahuta ari bo benshi ahantu hamwe mugabo inyota bafise y'ivyumviro vyokiza igihugu nibo benshi abari mu Burundi no munsi nibo bavuga bati twe twabuza abadutinyura abamenyesha amakuru abo bariko muvuga za Rema FM na za RTNB baratwandika bakabi bati jibi sinshobora gutinyuka kubivuga noraramfuye mugabo mwebwe mugishoboye kuvuga nimwakire nimufsemerere murabe ko hari ico byotanga natwe tukavuga ivyo si ibintu vyerekana ko twebwe ari twe turiko turiruhisha CNDD FDD itari turuhishije by'ukuri rero mu gusozera nagira nsubire ndabashimire kandi ubutwari bwa Gordian Niyungeko yaciye agira na Bobo Rugurika kugira ngo iyi space ibeho kandi ndanabasaba ko yokwama ibaho kugira ngo tuganire nakunze title open mic kugira ngo umwe wese ashikirize ikiri ku mutima ariko kiganisha kukubaka igihugu nimuheza gikwe urakoze cyane Philbert ku ntererano ikomeye cyane hari ijambo riguma rigaruka mu ba intervenant bose ni ijambo ry'ukuja hamwe kumbe burya iyo abantu basanzaye kubera inkuba yakubise hariho abashwiragira abandi birafata umwanya kuko bose ntibarabukira rimwe la prise de conscience après ces 8 ans d'exil et de persécution certes hariho abari presse bagira bati ibintu kibaye kirekire abantu nibabona ntibashaka kuvyuka ngo batahure nkanje ariko abantu ko baremye n'abanyeshuri babizi ko batumvira rimwe ari abumva
n'ingoga hari abandi nabo usanga bigora mugabo bagatera bakumva ariko uno munsi aho tugeze ijambo rigaruka rya rindi tuje hamwe nibaza yuko tuzobishikako impera n'imperuka tuzobishikako ariko akamo ka Philbert nibaza yuko ari akamo gakomeye cyane bose babigarutse ko mwabonye ko Rumatarika aramfasha gutunganya ikiganiro yafatiriwe gatoyi ariko yaciye akorerwa mu ngata na Leonard Butari kugira ngo ntihagire ikibazo ca tekinike giheza kiba nkaba mbonye akajya ko kwakira Leonard Butari comme co-host hanyuma tuce amajambo abakurikira muje kubabarira hamwe no bari nihenze ariko ndavuga hagati ya Diane na Alex komera Rumatarika karamfasha gutanga amajambo sinzi uwo yatanguye muri mwe cyangwa uwo yaje imbere yiwe uwo azi ko yatanze ubundi yofata ijambo hanyuma mu nyuma Bobo Rugurika nubwo atari mu intervena asa nkuko yabaye mu intervena muri iyi space nubwo ari open mic niyakenera ijambo icashikiriza kuvyo abatumire bagenda abentervena bagenda barashikiriza aje kuduza ukuboko araheza asubira afata ijambo kugira ngo agire icashikirije. Voilà, Renaud nimba hari akajambo ushobora gushikiriza imbere yuko abandi bakurikira ushobora kuramutsa abatwumviza muga eza ukabandanya urakoze. Muranyumva? Pardon, hari ikibazo cyahabaye ndabumva Diane sinzi ikibazo cy'abana ego habaye ikintu cyitwa silence kandi twe turindiriye Reynolds. Bon, je vais être bref. Idakunda discret kubera ni c'est une façon de sensibilisation kugira abantu bagende barumva réellement ce qui se passe dans notre pays. Et puis hariho abajournaliste benshi baba bari ngaha bazi ibintu profondément like King like yaje kuvuga Joe n'abandi bose muzi ibintu profondément biriko biraba. Bon, je vais me répéter que voilà
sibika iyo expression ndiko ndayikoresha mu Kiespanyol nama ndiko ndasubiramo umwanya wose ko hageze ko tugerageza kugira des petites actions vous voyez donc ça dit que si ego ni vyiza ko tugenda nko muri ya space je veux pas vraiment sinshobora kujayo kuja muri ya space za changement de mentalité ubu bashize mu bintu bya 2015 iki kwereke bashaka kurondera ikintu kiduteranye barazi ko amatora ari hafi donc ikibabaje nuko ariko bateranya ugwaruka rukiri ruto parce que nutwe turakuze on a vécu ibintu byinshi byabaye muri kubera mu gihugu kuvuga ikibazo cha 2015 c'est une question sensible abantu bose bidukorako gute nk'uri Bujumbura avuga ati je naragiye mu ibarabara ibi uri hanze atabizi ati twabwiriza kugenda gute canke abari hanze abari muri 2015 bari hanze hari n'abandi bapfunzwe donc comme ari question délicate guteranya kugira bibagize batwibagize ibindi bintu byose biri korera mu gihugu babwiriza gutangura iyo strategie comment est-ce que batangura kuvuga ngo ni muze muterera igihugu muze twubaka isoko tugira iki après une semaine bagacasimbira kuri question ya 2015 ikiri sensible mu bantu bose ariho duhagaze twese sivyo je nabyaye muri 2016 mwana no ndabyaye muri 2006 mwana wanje yakuje 18 ans ari mu gihugu kitari cyo yavukiyemo mugabo ya quelque temps ndamubwira iby'i Burundi comment est-ce que ashaka kuvugana n'umukuze wari Bujumbura par exemple je ndasaba kuze bavanze bagizika bwati no batwigisha yuko mwebwe ari mwebwe babi bamonye ni babi donc bariko ni question y'ukwemvenena gutanga bafita uburozi mu bana bacu kugira ngo twibagire réellement ibiriko biraba nico gituma jewe nguma nsaba il y a des petites actions ndabwiye ngo tuvuga ngo abantu tusuye baje mu ibarabara gukora fois passé ntuze espèce yabaye samedi passé trop tard je nainje ngo ntebye hari wampakije ngo mvuze ngo ngurusubire ngo abana ngo bagiraje mu ibarabara no sivyo turiko turavuga des petits gestes ngaha des petits kuja muri space kamara amasaha 5 nakunze ibintu yavuze uyu duje gukurikirana ni byiza kuko je nari umuntu wa mbere yapinga ya space mais haragera ahantu urumva ko haragera ahantu habe indi step iyo step ni yihe iyi step ni ukuyamiriza reha kugushira mu burozi mu bana bacu kugira shuru uburozi kuzana teme ikomeye muri ko mutugira ngo dusubire mu gihugu guterera je naronse ama message ashigira nk'ijana hari n'ababintukiye hari n'abandungikiye iki ngo ntimuri ko murashaka kujamo mu bantu bubaka amazu none bubaka amazu wongereza ni iyindi element alors que vous voulez qu'on change de changement de mentalité donc ni politique ya vurugusi donc tutariko turamenya réellement aho bashaka kudushira kugira twibagire ibiriko biratubako je suis pas expert muri politique mugabo nashaka abantu nk'abo bashingana bamwambutsa abandi bavuze politique bajo abandi bose bongera ko baravuga bareno bagize iki abo sumirwa mu organize ibintu mudufashe turondere une certaine stratégie nka kujya ariko baradukira natwe tukore indi stratégie y'ubumwe cyangwa indi stratégie kuri ya abantu bariko baradukira nawo tugutereraga izo stratégie izo jewe mva kubera bamamanye kimwe extremiste ndazivuga bataweza ngo kare zarakibiri no jewe stratégie ni gutangura ikintu cya désobéissance. La désobéissance iratera ikibazo mu politicien. Bien sûr ntushobora kuvuga abantu bari Bujumbura ngo bagire désobéissance. Ngari une certaine désobéissance muri communication ngaha ari nko kuri Twitter ahantu bavuga bagira iki tubwiza gutangura je ntabyo mbona neza parce que sindi muri politique sivyo mugabo une certaine stratégie ibiza gutangura gukogwa ntiturandire tugira ama space atandatu il y a une second step ibiza gutangura sawa murakoze koze cyane Diane umenga Alex niwe yakurikira Alex ukaba twumva nawe urashobora gufata ijambo bishobotse ugacagagura abandi muranyumva okay Alex ndabona murakoze merci muranyumva go turakumva duga ku ijambo murakoze kumpa ijambo je nitwa Alex Maharajo nkaba ndumu panafricanist aba
Ethiopia Addis Ababa mbo iyi ntuzeye space nuko murakora turabashimiye abayiteguye bo mu ncamake byo nashatse kuvuga nuko watanguye avuga ngo abarundi ntashobora ko barakora kugira ngo ibintu bimere neza mu Burundi nuko ubahumuriza tukavuga buti Uburundi buzomera neza kandi vuba ibintu byose bizomera neza nuko senyera ku mugozi umwe hama tukumvikana majambo yose tukuvuga hama imvugo ikaba n'ingiro ntituvuge gusa tuzabishira muri action Uburundi ni igihugu cyacu kandi turagikunda nuko rero mu byo tuvuga byose hategeza ko harimo ama action so mu ncamake ivyo nivyo nashatse gushikiriza murakoze cyane Shade Alex n'ukuntu wadufashije kugira umwanya n'impanuro uhejeje gutanga neza ko ari impanuro zumvikana sinzi ko ari uwundi muntu yoba atarafata ijambo yasabye ijambo atawuhari Bobo yagiye ndabona Nyankamugayo asabye ijambo Nyankamugayo ijambo rikwawe duga ku ijambo murakoze kuma ijambo nagira ndabashimire mwebwe mwakoresheje ino space n'abariko barabafasha n'abafashe ijambo bose imbere yanje jewe ndumvirije umwanya utari muto ino space hama nanje nagira ngire ico nterereye kuvyo nari mpejeje kumva hariho ivyavuzwe byinshi personnellement byinshi ndabishigiki mugari ikintu cavuzwe gikomeye umwansi dufise ubunye twese numvise twese duhurizako namwe mwabivuze nubu duma n'intwaro iharubunye ya CNDD-FDD hako tugenda duma mbona ko twese twovuga rumwe tukavuka yuko arico kintu gikomeye dukwiye guhurizako ingene yo CNDD-FDD yo hava ico ni kintu numvise cagarutse cyane mugabo rero aho tutahurizako rimwe na rimwe n'abantu nuko d'abord nukubanza kwemera yuko hari habayigwanya bari mu Burundi kandi twebwe abarundi ari twebwe tuzoshobora kuyikuraho tukayigwanya muti twayigwanya gute d'abord nukubanza dushigikire d'abord twemere ko hari habayigwanya bari mu Burundi hari habapfa hari ivyavuzwe vraiment bavuga bati hari habapfa benshi batari bake bari mu Burundi kandi bayigwanya twe turi hanze je ndabivuga ndi hanze vraiment si ndakeka ko n'abantu benshi vraiment bazanga kuvuga ku space bari hanze mugabo twemeranije yuko hari abantu bari mu Burundi bayigwanya izo bari intambwe ikomeye d'abord ya mbere hama abo bantu kandi turondera ingene tubafasha n'abari hanze mugabo barafise ico baterera gikomeye mugabo abari mu Burundi uko nabo tuba dushaka gukiza nabo tuba dushaka ko bagira ubuzima bwiza n'abari mu Burundi abo rero bari mu Burundi tudatanguye guhera ku bari mu Burundi haracari intambwe dukeneye gushikako ico jewe niyo ntererano nashaka gutanga yuko dushaka kuzohabuza Burundi dushaka ko Burundi bwacu hari ico tuzoshobora gushikako ejo bukaramutswa amahoro bukaramutswa utungane ibintu byose byavuzwe bigashobora kuhava CNDD-FDD bariko baragira ntitwizere yuko ivyo bintu bizova hanze bizova mu banyamahanga bizova muri twebwe abarundi iyo ni ariyo ntererano yaje nashaka gutanga kuri ino space mukaba mukoze kuri akanya mu mpaya akoze cyane namwe ku mpanuro ziza wonyemerera host nkabaza muri bande mwebwe kuvuga ikibazo muri bande mwebwe Gabiro nashaka kumubaza abantu bavuga ijambo kera uwitwa Chantal uwitwa Nyankamugayo mubaza akabazo gatoya très rapidement ya na akabazo gatoya ya naringize ngo mubaze kuko yaravuze ngo abari Burundi ni bashobora bagomba kwitabwaho naringize mubaze byakorwa gute kugira ngo ibyo bigerweho kuko niba bavuze ngo
bagomba guhera i Burundi, byakorwa gute kugira ngo byibuze abandi basigaye yabwiye bumve umurongo ashaka gutanga uburyo byakorwa, niba atari ibanga wenda. Urakoze. Ngoma nkamwishura sinzi ko mwonyemere. Ko mwofata iminota 2 mukamwishura kugira ngo duce duhijaba abandi. Eka vre minota 2 ntiza gushika je ndanyarutsa vraiment. Icambere coco gikomeye notangurirako n'uburyo. Nta kintu na kimwe kizova kigizwe mu kintu icari co cose kitarimo uburyo. Icambere coco hariho abantu ngahanye shimira cane gose, hariho King Umurundi yari ngahanye, hariho na Bob Ruguri, hariho nabandi bariho na Pacifique, hariho Fokode, bose baduha amakuru yo mu Burundi. Uburyo nico kintu gikomeye. Rero uburyo gihe butazoba bubonetse nta na kimwe tuzoshikako. Twebwe ngahanye turashobora kuja ngaha tukaterera amajambo, tukagira iki mugani munsi tuzova mu majambo tukaja mu buryo, ndakeka ko ari cyo kintu kizoba gikomeye dushitseko. Murakoze. Murakoze cyane namwe ku nyishu iri ingufi kandi yahagije mushoboye gutanga. Bo umwanya uri kuratujana sinzi rya cyo guhagarika space, ariko ndabona ari abantu basabye ijambo. Chantal na Wilson, sinzi neza watanguye entre Wilson na Chantal, bofata ijambo kadusanga izinererano zabo, hanyuma tugaheza turaba ko ari abandi atabandi nibaza ko twahita twivuriwa tuja muri clôture space igira ngo irenza amasaha 3:30. Nibaza kandi ejo ko ari iminsi y'imirimo, ejo ku munsi wa mbere abaja kukinira kuruhuka. Murakoze. Sinzi entre Chantal na Wilson wasabye ijambo bwa mbere. Muranyumva? Reka mbere kuri Chantal koma ari we mbona ari hejuru. Okay. Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe Chantal. Gusa ndaryohewe kumva nyine c'est vrai yuko nkuko mbanje gushimira abavuze bose imbere yanje. Ivy'ukuri ivyo onyenye nkamugaheje kuvuga ni ibintu vya les moyens. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Kiretse niba hariho abantu inyuma bariko barategura ikintu, ariko ibintu vya moyen vraiment birakenewe kubera ahantu isukari isigaye igurwa 8,000. Sinzi ko muvyiyumvira mu mitwe yanyu kubona yuko isukari ngo izojya ngo abantu bo mu miji gusa. Ibaze je ndibuka avant 2015 twaravuganye n'umuntu w'umuvyara wanje w'umudede, nkamubaza none ibi bintu wowe ubona urimwo n'ibiki? Reka ngo ntaco ngo nuko nyene ngo niko bimeze. None ubona yuko dushobora gutora aba bantu canke bashobora gutorwa kubera urabona yuko ntibibaho en fait mu vyiyumviro vyanje. Agaca ambwira ngo reka mwebwe mwe ntitubakeneye. Pardon? Ntimudukeneye? Ngo kubera ngo mwebwe ngo abantu ngo bo mu miji ngo twe ngo ntitubakeneye ngo kugira ngo mudutore, ngo twebwe ngo tuzotorwa na barya nyene ngo barya ba ruguru. None bazobatora gute? Ngo reka barya nibo badukeneye ngo kandi ntitubo dukeneye. Ngo mwebwe ngo naho mutotora ngo naho mutoza mu matora nta n'ikintu na kimwe tubakeneyeko ngo kubera ngo muri bake. Donc rero uko twebwe turi bake ndibaza yuko ariko byabandanije canke niba peut-être nihenze byari vyarahindutse. Mais Dede ntirondera muri twebwe, mushake muvyikuremwo kubera bimaze ivyo ndiko navuga bimaze nk'imyaka 10.
nimushake mubyikuremwo mwebwe nta n'umwe abakeneye mwe muzi ubwenge mwe muzi ibintu mwebwe mukeneye yuko Uburundi buva mu kaga nta n'umwe abakeneye ndibaza ko bikimeze uko mu bisanzwe donc rero ivyo vyose umuntu yokora kubera nko muri 2015 abagiye mw'ibarabara baraturuhishije baratugira nk'uko tumeze ubunye impunzi abapfuye abari mu gasho ibiki vyose ibintu bibi vyose vyashikiye abantu gusa babona ubugene biriko biragenda none vy'ukuri kugira umuntu abakureho ndibaze ko yuko isoko twifashisha inkota kubera sindabibona nta bwenge bwinshi mfise ariko vy'ukuri barya abantu batahavuye nta kigenda antuka nta kigenda kuri twebwe turi kure nta n'ikigenda mu bari indani bajya bo ku macuniro Bob yariko aravuga twese turaho turarindiriye kiretse nyene umuntu avyihanze nyene akagenda vya seri akavuga ati nta kundi ari ugupfa twarapfuye umugani wawe hawundi ati tu parles tu meurs tu ne parles pas tu meurs donc parle au moins ico onye coco turacagifise ko de l'espoir kubera du moins na Elon yaratuzaniye space yarakoze cane so bimshimiye me uretse ivyo naye tugende kubaza masque ubwene tuzobigenza suite sinzi rero ndabona ibintu vya nyamitwe navyo numvirije navyo nshobora kumviriza parce que ça me rend malade kone ujya mu tipe akiriko aratubwira ivyo tubwira vyose birashira bon murambabarira jewe vy'ukuri nihaba hariho abantu bafise projet jewe ma boîte est ouverte mon numéro bazishaka kugira tuze turafashanya tuve muri ibi bintu tuve muri dede wundi avuga ngo abadedemba batuvemwo cane cane barondera iyo baja merci murambabarira sinzi n'ivyo ndiko navuga kubera jewe ibidedwis biranshika voilà urakoze shata urakoze cane uriko uravuga uti kuvuga ndabari bawundi yavuze ngo uvuga upfe ureke kuvuga upfe umuntu avuge rero nivyo kuvuga nico gituma arivyo vya bigwa nabi wirinyamitwe adashaka ko turogaho tuvugira akibagira yuko tutari i Bujumbura tutari mu Burundi akibagira yuko imfunguruzo zaho abantu bavugira ubu yatari CNDD-FDD izifise zose ni ukuvuga ko kuvuga harimwo kurica cyangwa kugakiza ariko twe tuvuge ibikiza nibutse ko iyi space itigeze itegurwa yagiyeho kubera abo bantu bahora bigisha demokarasi begereye CNDD-FDD buri nyamitwe yari yimye ijambo bamwe muri twebwe anavuga yuko ari abantu 34 bashoboye gucirwa urubanza na CNDD-FDD batazoshobora kuronka ijambo mu biganiro biriko birategurwa na CNDD-FDD kuri space mukibuka yuko ibiganiro bamaze igihe bakora ari ibiganiro bitiriye changement de mentalité muri yo changement de mentalité ni ukuvuga yuko atamuntu ashobora kuronka ijambo iwabo adasangiye ivyiyumviro nabo nabakeye bashoboye guha ijambo nuko batari babaza ubwa mbere aho bahaye ijambo nabo bagiye barabacira ko micro bababuragiza kugira ngo ivyiyumviro vyabo bishobore kumvikwa niyo naho natwe twaciye dushiraho urubuga kugira ngo natwe dushobore kuvuga kugira tubereke yuko atawushobora kwima ijambo abarundi bose uno musi sinzi Wilson
ko ushobora gushikiza iciyumviro cawe utubabarire duha ijambo duteba ariko si ku mpamvu zatuvuyeko murakoze nimwamba utwumva Wilson muratwumva Allo Wilson abandi muranyumva ego je ndabumva okay jewe sinzi ko ari uwo ntawe mbona tuba tutaha ijambo akaba hari uwo yasabye ijambo tutashoboye kuriha ashoboye kurifata Wilson sinzi ko yoba atwumva n'ubu atatwumva hakaba hari uwundi yoba yasabye ijambo karibura yoshobora gufata ijambo atawuhari nawo Philibert Karangwa akiri mu ba intervenant baje ubwa mbere mu bibazo yagiye ashikiriza hari icyo ashobora kongera imbere yo gusozera yoshobora gufata ijambo urakoze gusubira kunyongera akanya jewe nashaka nsubire ngaruke ku bijanye n'ibihe tugezemwo ibihe igihugu kirimwo burya hatabaye abantu benshi bari muri uru rugamba abenshi nta n'inyungu babifisemwo mboreka barazifisemwo somehow kubera ko iyo Uburundi butekanye nabo baba batekanye iyo Uburundi umupfasoni Margarita Barankitse niwe akunda kuvuga ngo ico mu munsi umwe Maison Shalom ngo ikazugara no kuvuga ngo igihe ntazoba nshakira impfuvyi igihe ntazoba nkibona abapfakazi igihe ntazoba mbona abantu barushe kubera ko Burundi bwatekanye niyo ndoto yiwe no kuvuga ngo abakiri bato canke abagifise imyaka mikeya bagiye barabona ibitandukanye dukwiye gutinyuka hari igihe urwaruka rutinya rukavuga ruti mbega none jewe ndafise ico noshikiriza aho Mwambutsa yavuze ndafise ico nokongera ko kuco Bobo yavuze ndafise ico nokongera ko kuco Tatien Sibomana yavuze mbega hano Frederico bamvuga inyumvira yavuze je ndafise ikintu novuga abo bose barakeneye abakiri bato babandaniriza ku vyumviro bagezeko canke babafasha gushira mu ngiro ivyumviro bafise nagira nshimire Chantal yavuze ikintu gikomeye cane gose mbere ndanamwisabira nari mpejeje kuvyandika muri commentaire nashizemwo inimero ya WhatsApp ngo aze kunyandikira ari ikintu gikomeye yavuze nshaka ko tuvuganako aho kigeze nimba mu Burundi ikiro c'isukari kigeze ku 8,000 byanka bikunda umwaka Imana niyo yatugira ubuntu gahera kikiri ku 8,000 mu kwa mbere k'umwaka ukurikira kizoba kigwa nk'ibihumbi 15 canke 30 isukari zokwame ngo arega babandi n'ubundi batigeze bayibura nukuvuga ikintu dukwiye gukontribua twebwe ega la majorité y'abari ngaha anyi bose batinyuka kuvuga n'ubundi n'abantu bari hanze y'igihugu kandi bakiri bato nagira nsabe abasa nkaho badukuriye nkunda kubita aba grand kubera ko badutanguriye mu bitari bike bahagurutse ugwaruka tubona amafigure mashasha tubona abantu bitanga tubona abantu bafise ibintu byo kuvuga kumbure batazi kubivuga mugabo babigishe kuvuga
haba kwigisha abakiri bato no kubatinyura kuko mu mwaka wa 2015 ivyabaye byari bikwiye kwereka abo banyepolitike ba kera canke abaharanira agateka kazina muntu ba kera bari bakwiye kubona kujya kwitanga kwa bajya ba activiste bakiri batoya rujya gwaruka bakabashigikira kuko n'ubu n'abari mu mpimba bafunzwe bazira hari mwene wacu Gabiro numvise nawe avuga ngo ni migumuko. Jewe uyu muntu avuze ngo ni migumuko si kukubesha numva umutima ubabaye bayita imyiyerekano nukwerekana akakubakiye nukwerekana ikintu kitameze neza agahaze hamwe uvuga uti aha hantu mu by'ukuri ugaruka gwarahagurutse ata muntu numwe arutumye nikimenyamenya mu mwaka wa 2015 nanje nari nkiri mu Burundi igihe haba ya putsch jewe yabaye ndi mu kinama niho nariko ndakora ico gihe hanyuma haba bavuze ngo harabaye kudeta hari après-midi mu ma 14h 13h nimba muvyibuka nimba nanje nibuka neza sukukubesha murabizi neza yuko mu masoko y'Ibujumbura mwene akomakome nka za Kinama n'izindi usanga harimo abasuma bamwe bakora mu mifuko bamwe usamara gato ugasanga barateruye imihanyu y'igitoke mugabo ico gihe ayo masaha nyene jewe nariboneye n'amaso yanje abantu bari mu isoko yose basohotse bamanifesta gushika muri ville n'abasuma gushika muri ville atari kuvuga ngo abatutsi ngo turasigara tudandaza ngo canke ngo abahutu ngo turasigara tudandaza ngo ntibituraba bose buzuye akamwe bavuga bati aho Imana idukuye ko iri buye ryari rituremereye nihashimwa abagize iciyumviro ntihashimwa abagize iki ewe bararyoherwa cane gose isoko isigara ata n'umunyezamu ifise je naravyiboneye n'amaso yanje ubwo nukuvuga abo bantu bose banezerewe mu nyuma nibo bagarutse kubabara bababaye kubera iki bavuga bati baraba ibyo twari twishimiye ntibibaye mugabo ntiducika intege bari abantu bari banyotewe ko haba impinduka n'ubu baracaye inyotewe sabatutsi sabahutu emwe wanashimwa sinabaganwa canke sinintara runaka uyu munsi abantu banyotewe impinduka n'abantu baharanira ukuri n'abantu bafatanye mu nda n'abarundi b'amoko yose mbere ibyo ntibanavyibuka eka iyo bari hamwe bariko baragwanira ibyo nta wibuka nguriya n'umuhutu canke nguriya n'umututsi reka kubera yuko urugamba ari rumwe kandi bose intumbero bihaye ariyo ikibazo sindayishimiye eka yemwe ikibazo sindi kuriyo ikibazo nta nubwo ari ntuze ya Geraze ntabwo ikibazo ari aba birigwa barigisha amacakubiri n'ibiki ehera abantu hari ikibazo nukwinjiranwa twarinjiranye n'akaje karamana ibintu CNDD FDD kirako ari nahahandi nagaruka kuri mwambutsa ndambwa ati ibyo bintu byandike muri nete kuko tuzobikenera nitwamara kubanza kuzura igihugu nukubera yuko igihugu carapfuye igihugu carahambwe hasigaye ko kizuwa kandi byo bizodufata inguvu nini cyane ari nayo mpamvu duhaguruke hakiri kare tubyanke abarundi bari mu gihugu baraturindiriye bafise inyota abari hanze y'igihugu bafise hari benshi bafise gukora mugabo ntituramenyana neza kuko ibaze nk'ivyiyumviro byagiye birashikirizwa ngaha ugasanga nka Chantal arikavuga ikintu gikomeye nk'ico mugaje ugasanga sinarinda muzi canke ntiyaranze nukuvuga haracari abantu bafise umutima wo kugira ico bakoze mugabo bataramenyana habe ukumenyana hama abadukuriye bafise ivyiyumviro bizima batuje imbere bareke ugwaruka turemera kuja imbere turemera gukora kuko tubikora kandi bivuye ku mutima turemera kwitanga turemera gushira imbere inyungu z'abarundi bose mugabo batugayidinge ntihabe ikintu co guteranya ugwaruka n'abakuze bimwe bavuga ngo babarungitse ngo mu mabarabara ngo barabahenze ngo ngira mwarabonye ngo muri rya space nagemwe ndasaba ijambo za numva Terence arikavuga ngo umuntu azi ngo atamanda afise ngo guhunguka ngo naze ngo nta kintu kizomukurikirana ngo nukuri
mbega abantu bama batashe bavuye bavuye za Mahama bavuye za Kongo bavuye hehe abama baburiwe irengero ni bangahe abantu bari mu minyororo ni bangahe mbega uyu munsi bari abana hafi 70 baheruka gukurwa muri Tanzania bagashikanwa mu Burundi mwari muzi ko harimwo abana b'impunzi bari munsi y'imyaka 18 baba basohotse amakambi bagiye gukora mu maresitora bagiye kugira ngo barondere ico rirenza baciye bahindimurwa barabizi neza yuko abari hanze y'igihugu arabagowe swate n'abarundi bavuga bati reka twe tuve ngahantu turiko turapfira bakavuga ati bariko barateza iceye igihugu n'abo bana bakiri batoya batorotse amakambi y'impunzi bakaja kurondera ubuzima muri Tanzania muzokora amatohoza muzobibona harimwo abana benshi bavuye Zanduta bari muri bajya hari abana bavuye Nyarugusu bari muri bajya bari bagiye kurondera ubuzima aho Zanturu y'ikambi mugabo bagasubizwa imakamba uno munsi abo oyi ntawuzi kizokurikira ari nayo mpamvu rero mu guheraheza ndabona ko hari abandi bashaka kuvuga pardon kuguciriramo kweruheje kubwira ibintu by'abantu bapfuye ubu unye twamenye yuko hariho abantu bahora bashika muri iyi minsi basigaye bashika mu buruhukiro bwo kuri Prince Regent bakaba bavuye mu bihugu by'Abarabu bagasanga barabaye barabakuyemwo ibintu mu nda ibihimba ibihimba donc ubu hama bene wabo bagiye kubaza ngo none ngo nimutubwire ukugene ikiziga cyacu gisa gutyo on bagaca bababwira ngo nta médecine légiste ibaho mu Burundi voilà pardon oya yarusimvye nawe ashaka gukugwamwo imfigo umwana w'umukobwa ari muri Oman ibyo byose rero Gordien ibyo byose rero kameze ibyo byose ego ibi byose basha Gordien nagira ndagusabe wowe n'abandi mudukuriye ngaha anyiyaba mu byo guharanira agateka kazina muntu canke mu vya politike nibiki mufate ugwaruka rugifise mubona rufise ivyiyumviro bizima mubona ugwaruka rwumva gukura gatotezo gukura abarundi bari ico no kwita muri esclavage muba promoting mubatera intege baje imbere hama mugerageze kubankuraja kuko nabikubwiye muri space emwe anyi nta bantu bafise imyaka 50 bashika nko kuri bane wohakura bose n'abakiri bato umuntu afata amasaha 3-4 akaza kumviriza ibi binyoma byabeshwe na Nyamitwe ku bya 2015 n'umuntu abafise ugushaka abafise volonté rero mu guheraheza niyunge ko muzosubire mudutegure space kuri ico kintu nari nibagiye akantu gato isori imisegonda 3 muri iriya space bavuze ngo harakwiye kuba ngo guhuza ngo bari hanze y'igihugu ngo badashigikiye leta ngo n'abashigikiye leta ngo ikaba space ngo hakaba space imwe ngo ishobora kubahuza kugira ngo baganire kubijanye n'ibibazo biba hanze nimwabona navyo bishoboka nibaza ko twe tutari mu bantu batinya deba kuko mu byo bari bateguye ubona ko hari benshi bari bagiyemwe mugabo bitakunze ko kumbure bishikirizwa numva ko hoba ico kintu co kuganira mu gihe bitagikunda ko abanyepolitike bicarana mugabo kuri X bahanahana ivyumviro hama n'abarundi bumve ico abo bafise ibyo bapfa bagona murakoze cane gose urakoze Philbert ku na Chantal ku byago mutuyagiye muri kano kanya ivyiyumviro personnellement numva ko birashe jewe ndashaka kumenyesha yuko ntari mu bantu b'abahinga bamenyereye gukora ama space nayikoze kubera nabona yuko biteye isoni ko hagira umuntu mu myaka tugezemo ashobora kuja kuri internet akavuga yuko agira yime ijambo abantu uko basanzwe babikora keja ushobora gusanga n'ubushikiranganje bushobora kubloka umuntu canke ishirahamwe ku mbuga ngurukana bumenyi
rero reka ikiyago tukibandanirize kwa Ndondeza Megategete niwe nawe nyine namubonye afata ijambo muri space yo kwa buri nyamitwe nibaza yuko aja kugira ivyo yaje atugiriye y'ivyabereye kubijanye n'ikibazo Philibert aje gusaba kijanye nuko hobaho space yohuza bariya nabo hanze bon nibaza ko ata muntu wo hanze atinya space zabo n'ikimenyamenya nuko tuzibasangamo bakazitwimyamo ijambo kuya ata muntu n'umwe yoshobora gutinya ivyabo ariko nibaza yuko space idatinda kuba officiere bazoyitumira hama bagira ama space yabo yesije iyo tendo bashaka hanyuma baze barabe utazoyitaba mu gihe bemeye kuduha ijambo ni manière démocratique kuko si ivyo tubuze si ico dutinya nta kintu kimwe dutinya muri ivyo we Gordon sorry gato nari numvise ko wahaye ijambo Ndondeza Mangetengete mugabo ego ndabona ko biriko biracika uranyumva ndiko ndavuga nti Gabriel Rufyiri ari muri iyi space kandi abafite ibintu byinshi n'ubu mwobona biye nifuza ko Ndondeza Mangetengete naho ntari co-host twanza tugaho umwanya Gabriel Rufyiri kuko nawe yari muri iriya space akagira kumbura ica tuganirije mu gahijambo Ndondeza Mangetengete cari cimviro canje murakoze Ndondeza iyo demande ya Philibert urayemeye ko duhera kuri Rufyiri nta kibazo ego turafise umwanya okay kibazo Reynord woshobora kuguha ijambo Rufyiri nimba unyumva Rey uranyumva Gordia ni Rufyiri yugurura mikro yiwe hanyuma agafata ijambo Gabriel Rufyiri urashobora gufata ijambo ukugurura mikro ugafata ijambo kwashikiriza icyo murakoze cyane mbanje kubaha mwiriwe mwese kubara aho hakibona nivyo jewe ndakunda kuja no gutumirwa mwaya maspace amwe ikintu mbona tugifise c'ikibazo mugabe ivyo navyo n'ibibazo ni intolerance jewe nafashe ijambo ninjiye sinari namenye ko hari na space hari rya space ya mbere hama ndamaze meme no kuzitumirwamo kenshi hama nibaza yuko nafashe ijambo ndavuga nti twebwe abarundi twanka twemera turagwaye kandi jewe ndabivuga ubu tuvugana je ndi Bujumbura hanyuma icerekana yuko tugwaye nabivuze ndiko ndasubira mu byo navuze turavye mu mwaka ingene umwami Mwambutsa yaguye hanze murabizi ko yagiye agahera hanze umugwa gasore murazi ingene yapfuye umuhungu wiwe murazi ingene yapfuye agira kabiri sinagira kabiri mugabo nibaza ko ari umuhererezi nkeka Charles Ndizeye hanyuma abaperezida bakurikiye murazi ingene byagiye biragenda umuntu nabivuze umuntu wenyene yitwa ko yagiye neza wenyene ndayizeye hanyuma shake diza iriya ni crise ivyo ndabirapera kubera hari gihe twihenda tukurumva nk'abagize space kuri 2015 umengo niyo yonyene ihari navuze irindi jambo ndaribusubire ndarivugire no ngaha hari gihe twese twigira beranda abo muri leta bakigira beranda abo abatari muri bakigira beranda simvuze ko twakoze amakosa ku rugero rungana mugabo biraboneka neza ko ibintu byose turimwo ni suite logique de blessure y'ibikomere bamwe n'abandi dufise
mugabo udashaka kwemanga rero n'ikimenyamenyo urabona nk'ubu bamwe bagize space yabo abandi nabo baragize yindi nta numwe yemera kuja n'undi ngo bavugane iki ni kimenyetso ariko rufite rubabarenda guciremwo nukuri iyi space yabaye kubera batwimye ijambo hariya bakanashikiza yuko abitwa ba Bob Rugurika oya nivyo uvuga ubete uvuze ngo turangira